Yevma tuyikora kugira ngo tugaragaze ntibigaragariza kuri podium nkuko abantu benshi basanzwe babizi ariko tunize tuvuga life of worship n'ubuzima tubamwo imisi yose savye ngiye kwishura n'ubuzima ntegerezwa kuba ndimwo ndiko ndoza ivyombo muhira ndiko ndakora ikintu cyaje cyose n'ubuzima ntegerezwa kuba ndimwo imisi yose ntegerezwa kuba mu buzima bwo guhimbaza Imana. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV kuri no musi twagira ubuntu bwo kwishikira kuri Eglise Adonai nkuko mubibona twaje kwifatanya n'abanyagwaruka mu guhimbaza Imana no gutazira Imana. Rero twagiriwe n'ubuntu bwo kubana numwe mu bari muri iyo team ya New Voice from God iza gukorera ibikorwa hano. Twagomba kugira ngo tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Yego murakoze. Ukazina babita gute? Kazina ntererano dirishura. Sanzwe mukora ibikorwa by'Imana hano? Ego bon, nkorera mu bikorwa by'Imana mu New Voice from God. Ego. Si muri Eglise no mugwi twagiye hamwe nk'ugwaruka rukunda Imana kandi rukunda Kristo maze tuja hamwe tugira umugwi twa New Voice from God. N'ugwaruka burya nago rurakorera Imana. Gwaruka rurakomerera Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ko mu gihe kizoza hazoza imisore izokora ibikorwa bidasanzwe abatama bazorota inzozi hazo bidasanzwe cyane. Rero ni nakaryo kacu twa turonsemo ko gukorera Imana benshi ntibabitahura canke abona yuko abura umujene ubukwiye kuja muri ambiance mugabo ariko bakibagira yuko igikuru ari kumenya Kristo. Nuwahe mwimbo muriko murabona canke inyungu muriko murabona muri iki gikorwa? Hari abo mwoba mumaze kugarura kuri Kristo duhereye kuri ico gihe mwatanguye mukora gushika n'isaha? Hari umuntu mwoba mumaze kubona ati umwe basi yaje arashinga intahe yihanye yakiye Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwiwe? Turafise igikorwa twitiriye life of worship ari ni donc ni evenement twama dukora rimwe ku mwaka uko tuyikoze rimwe mu mwaka turumva intahe zidasanzwe turumva intahe zuko hari abantu bari baje barushe bakumva bararuhutse donc turafise n'ibishinga nahe byinshi by'abantu bakira Kristo ndetse n'ivyo gusa sukuririmba gusa kuko twebwe ikintu tuniganira hanini ni kugira ngo imitima yakire Kristo dufata umwanya tugakora ibikorwa by'ama evangelisation kugira ngo benshi haba mu masoko haba mu mabarabara kugira ngo benshi bashishikare kumenya Kristo bamenye uwariwe. Mugire rero akajambo mushikiriza abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV ariko baradukurikirana ku kijanye n'uwo mugwi wanyu. Umugwi wacu New Voice from God no gukunda Imana urimo abasore n'inkumi bakunda Imana. Ikindi kintu naco no kusanzwe utegura umugwi dutegura evenement bita life of worship kugira ngo dukore ino evenement si ibintu byaje konyene ariko nishurwa twanose riva kuri mpemu yera riri muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 24 hari jambo rivuga ngo igihe kirageze kandi kirashitse aho abahimbaza Imana bazoyihimbaza mu mpemu mukuri kuko ngo data ngo ashaka canke akunda abamuhimbaza bameze batyo. Nico gituma rero kenshi urashobora gusanga abantu bakora ama evenement canke bakora ibikorane canke bakora kugira ngo donc baduza amazina canke barondera ama-success canke barondere ibindi bintu biri hejuru cyane ariko twebwe ico twatahuye gituma dukora no evenement murabona ko ari ubuzima bwo guhimbaza Imana. Life of worship umvise life of worship harimo life hariho ubuzima bisigura ko ikintu gifise ubuzima n'ikintu kiba gikomeye n'ikintu kitaba cyarapfuye hama worship n'ubuzima bwo guhimbaza Imana. Rero yevma tuyikora kugira ngo tugaragaze ntibigaragariza kuri podium nkuko abantu benshi basanzwe babizi ariko tunize tuvuga life of worship n'ubuzima tubamwo imisi yose savye ngiye kwishura n'ubuzima ntegerezwa kuba ndimwo ndiko ndoza ivyombo muhira ndiko ndakora ikintu cyaje cyose n'ubuzima ntegerezwa kuba ndimwo imisi yose ntegerezwa kuba mu buzima bwo guhimbaza Imana kuko ijambo ry'Imana biduhamagara ko igikorwa cyose dukoze canke ivyo dukora byose tubikore turiko turahimbaza Imana. Nimba nja gukina football ndabikine ndiko ndahimbaza Imana. Guhimbaza Imana rero si gufata microphone ukaririmba, guhimbaza Imana rero si gufata igitari ukavuza. Guhimbaza Imana si bijya dusanzwe tumenyereye kuri podium ariko guhimbaza Imana naho buri kuradandaza utegerezwa kuba ubuzima buhimbaza Imana. Murakoze cyane gose. Ego bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV mwavyumvise nkuko uhagarariye New Voice from God uno munsi abitumenyesheje namwe muri ko mudukurikirane muhimbaza Imana siko none. Hanyuma turabatumira kandi kuza kwifatanya natwe muri Adonai Church kugira ngo duhimbaze Imana kuno munsi. Twaje kuvuga ko
mazina hari benshi kuri uno munsi ya mbere nitwa Pasteur Michel Ndayishimiye, abenshi bakaba bahita kugira Pasteur Mishu, nkaba ndi umwungere w'ishengero k'Amavuno Church hano mu Burundi. Ikaba ari n'iteka n'umunezero munini kuba ndi hano kuri kano kanya. Mbere yo kugira icyo mvuze, ndashaka ngo nshimire uburongozi bw'iri shengero byahagarariwe na Pasteur Vincent. Reka dukomere amashyi umukozi w'Imana. Umunezero reka n'icyubahiro kuri jewe iyo shengero ry'Imana ritanguye gukora collaboration, abantu bakaza hamwe bakatazira Imana hamwe. Ariko ndagomba kandi dukomere amashyi Imana kuri experience ya life of worship. Umurongozi wayo Aristide akaba ari nawe ndaritse mwiranze hano. Nkaba numva rero Imana yatugiriye neza idushoboza gushika ngaha kuri uyu munsi, katuyikomera amashyi. Ndagomba ndabose n'ijambo dusenga Imana. Dusenga Imana natwe muvuge tasenga Imana. Natwe amaze gusenga ko uyu mwanya Imana ukapture. Uyu mwanya Imana yivugire. Uyu mwanya dushire do kote ibindi bintu byose ushobora kwatoko turiyumvira. Uyu mwanya uzo gutazira Imana isi amaze kuturongora mu kibanza cy'Imana abo dusenga Imana. Nyuma dusenga Imana. Dusenga utinanje Imana nakiri. Uhoraho mwami mu izina rya Yesu Kristo. Turakibereye mwami kuri uyu mugoroba. Twasenga mwami mu kw'ijambo ryawe tigera rikiza ngo risubire inyuma, bitabo cyo waritumye mu ijambo rya mwami rimanuke kuri uyu mugoroba, rishobore kumera ivyama kandi ivyama bihoraho. Turasenga mwami ngo wimanukire kugira ngo ijambo ryose ndagukora mu kanwa kanje mwami rero mwami ry'iwawe. Nasema ngo momeze kumanuka ariko komeze kuzamurwa mwami. Nasema ntabari jewe ariko mwami Yesu wivugane n'ihanga ryawe kubicubahiro cy'izina ryawe. Mu izina rya Yesu bisenze amen. Amen. Teme y'umwanya turimo bayise ngo the mediator, mu Kirundi ngo umuhuza, mu Gifaransa ngo le médiateur. Uwambaza ngo mu Kiswahili ni gute navyo ni gute mu Kiswahili? Alors sindicenye numara nangorane shaka uhindukire mugenzi wawe wicaranye. Alors uku niko mishigisha mahari ama interaction menshi, okay? Shaka wiyumvire mbega kindi kibazo cyo kudiskita question ya discussion. Mbega uramaze kugirana ikibazo n'umuntu, kugira ikibazo n'umuntu bika ako mugitorera inyishu bikarinda gusaba ko wagira ubundi muraza kubaca hagati. Biramaze gushika cyane mwege murabera n'Imana kugira zayo. Arababwiye ba pastor bashwana oya bagira amadeba ritanje ibigera hobore couple pastoral wowo bara they disagree yabona kumenya gusa none. Alors niba umaze kugira umuntu mutumvikana ikintu bigasaba ko hari ubundi muharinda kuza kubaca hagati, shaka indukire mugenza ubanza ndamubwira ryawe tugende no hanyuma umubwire mbega byavuye kuki kugira ngo byanwe yuko umuntu mumvikane shine kwa wapi. Turi kumwe iminota ibiri tanshoneba hindukira mugenza wawe umubwire experience ile bile umubwire experience byavuye kuri yinde hamabuki.
byavuye kuki magani byavuye kujya wumva none byavuye kujya wumva si wewe kujya wumva reka ndabaye example cyesa jewe sinavuze detail navuze na yanjye sinavuze ko ndubatse n'umugore umwe kapasura aho hama abana babiri hama mu muryango aho mu minsi iheze twagiye kuburana batwe baraterega hari umuntu yabinjiye mu itongo hanyuma turandika igeti tuti yamara nyabura ntubandane ariko nganya tukumvira ubwo ni ingwara station zena none hariho kandi umuntu aprovoka ubundi akareponda hanyuma turareponda kandi biranga hanyuma turamunika intumwa biratubwira inkuru muri Bibiliya ngo wewe witwa wa mbere wagira iki baramwica ngo hanyuma warondere twagira iki none ngo bikoze zireke zikurire hamwe ntihagera kugeza zotandukanye natubwira utuntu twe mbere baragenda ariko nibumva mu Kirundi murambara tumujoko twese tunacho muzi mama mu Kirundi ari bita gutaka abagabo mu Kirundi mu Gifaransa bisigura ngo kurondera abashinga nta hanyuma abashinga nta nabo n'abacimana sidakosha mu kuvuga ngo cyangwa utabyumva ndabona ari generation Z bari ngaha generation Z naho kuzi WhatsApp hari niko tubiye generation Z iyo ifite abuze WhatsApp hari na Instagram zihari dotemwa abashinga nayo cyo gusiga ibindi bintu batataho alors turabagara abashinga na baraheza batuja hagati bamaze kutuja hagati baramwumviriza natwe baratwumviriza hanyuma ducira urubanza umuhuza ni umuntu ajya hagati y'abantu babiri bafise icyo bapfa agahita akabumviriza akunda kubumviriza gusa akabatorera umuti abikora biciye kumviriza bariya iyo abantu bafite ikibazo kenshi urashobora gusanga batagishobora no kurabana mu maso mukazikanda nk'umupastori ndabona amakouple atashobora kuvugana biragusaba yuko ugenda ukumviriza umwe akamwumviriza atahari haba mukagenda ukumviriza uwundi hanyuma ugashyira izo ntuze hamwe ugakeya environnement yo gushobora guhuriramo no gutora inyishu. Haleluya, haleluya. Alors muri histoire y'u Burundi atari ya kera cyane encore une fois sikabashwa ko biyizi jwese mu Burundi ari umuhuza yitwa Mandela ari umuhuza yitwa Benjamin Mkapa ari umuhuza yitwa Jacob Zuma. Kubera yuko muri histoire y'umuti wacu habaye indyane zifatiye ku moko haba bagira ko bumvikana bisaba ko haza umuntu abaja hagati. Alléluia. Hanyuma à un certain moment, après des années de négociation, ils ont arrivé à un accord. Hamwe accord iduha kwa mu gihugu kiri amahoro Imana ishimwe cyane. En absence yo muhuza bisigura yuko atakora ihari. Iyo atakora ihari haba gushamirana. Turi kumwe? Vuze halo mugahaye halo. Halo. Wala, yabo turi kumwe. Uya muhuza zanye imigwi imwe n'iyindi ayishyira hamwe. Mu gihugu cy'u Burundi kandi ndacyakudetsa gusa hano mu Burundi turafise biro y'umuhuza, turafise ibiro by'umuhuza w'Abarundi yitwa Edouard Ndurimana. Presence y'umuhuza igaragaza yuko hari ikibazo hagati y'abantu babiri. Turi kumwe? Kandi umuhuza afise manda cyane akazi ko gusubiriza hamwe abantu. Iyo abantu bamwe kumvikana
bisaba yuko hazamo umuhuza. Hafi y'ishengero mu Burundi hari icyo bita conseil des églises, right? Iyo conseil niyo iyo hagize ikibazo izikaca hagati y'abantu igasura kandi ikabegeranya, kuko mu Kirundi ngo hari abantu ntihabura ntabura ngo ntazibaraza kubona amahembe, kubera ko amahembe aza gucungerwa rero sasa hakenerwa umuntu ajya hagati. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya mbere cya Timote cya 2:5 ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyine n'umuntu ni Kristo Yesu. Haleluya. Kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyine n'umuntu ni Kristo Yesu. Bavuga ngo hari Imana ni imwe, umuhuza ni umwe. Twavuze ko presence y'umuhuza yerekana ko hari ikibazo. Aha umuhuza nunda kuboneka ariko kirahari ikibazo koko. Turi kumwe? Haleluya. Niba rero hagati y'Imana n'abantu ari umuhuza, nuko bigaragara yuko hagati y'Imana n'abantu habaye ikibazo. Turi kumwe? Turi kumwe? Habaye ikibazo. Hamaze kuba ikibazo hagaragara umuhuza ariwe Kristo Yesu. Ariwe Kristo Yesu. Uno munsi biritubwira Kristo avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawugera kwa Data ntamujyanye. Reka twumve gatumbega turabaye tujyanye. Mbega iyo Mana igaragara ikibazo n'umuntu gute? Imana yaremye byose, ndakunda iryo jambo, dusa byose. Imana mu kuturema yari isigiye mu espace yayo. Iyo espace nta kindi kintu na kimwe kiracyuzuye. Stop trying. Geza kugerageza kwiyandika. Ariko nari ngaha yumva ubwoba bwamushize ahantu yinyegeje, ubwoba bw'ejo bugushyira ahantu yinyegeje, ukumva ntuzi neza n'ejo bizogenda, ukumva ubwoba buragushyira ahantu aho utinya no kujya abantu bari kumva utabereye, ukumva abandi bose barabereye ugapana wewe. Ndumva si inkuru nziza. Imana yari izi ibyabaye yiyiziye ubwayo ise responsabilité yo kudakora restaurant muri cyo bari. Imana yiyiziye ubwayo mose avec responsabilité yo kukiza uyu mugoroba. Mbega wiyizera tugasenga. Nagomba dusenge muri kategori y'abantu ba kabiri. Shobora kurahara Yesu umwembo ibyo kure kose abantu Imana wewe ubyumvira kure ukurikira Imana ate propre terre n'udesida ryarubwira ryari cyukora muri kano kanya mu maragamo no munsi mwami ndishikanye imbere yawe koresha amagana koresha hari umuhuza amaze kuduha konsilia aduhamagara gukiga partenaire nawe. Tawo umuhuza amaze kudusubiza hamwe n'Imana atwita partenaire bawe. Muri kano kanya I want people to surrender say no to you. Mwati nami koresha nanje Mana. Muri ministère de réconciliation ndagomba kumugabane nanje. Imisa reconciliation nanje kuyoba cyangwa umuntu wandemeye koresha. Ndashaka Imana gusengera. Ndashaka Imana gusengera. Mbere yuko ngira ikindi kintu mwoze umutima ndi hano mworesha muri ministère de réconciliation yawe. Lift your hands up. Utegana cyane. Uri muri abo nje. Abana koresha gushasha. Koresha gushasha. Murakoze cyane
wahamagariye ibiganza murakoze cyane ndabona rwose ibiganza murakoze cyane umukoresha wahamagariye